Université yose no kwigako ngaha mu Burundi ntayo noriha ahubwo nibo bondiya kugira ndayigeko nde twa abo twiganye bose baransize nsigaye nicuza kubibi nakoze abantu usanga akwemereye ikintu taunera ndagufana umviriza beaucoup de mots so inférieur avec beaucoup de travail ngo impako cash ngo tango impali cash ngo akora do something bro kuva muzi wandikiye aca kubroka umviriza ucubaririmba ati ariko uko nari ndavyiteze siko nabisanze abantu benshi bavuga ngo Spox yaravyibushe ngo niyo mpamvu adashaka ibintu by'umuziki gusa kuja mu muziki like ngo ya style y'umuziki ngo ntagifise ko Kazwa TV. Yes, bakunzi ba Kazwa TV mumeze neza murakomeye nkuko bibona kuri micro ni Young Black name TK from somewhere to be Jeff name Kelly Taunel aka Chris Brown yarena hii ni Kazwa TV, make sure na subscribe, gonga like, angusha comment, share link ya video hii kwa sababu ndio video kali sana. So twashaka leo uyu munsi tu vibing avec Spox man. How you doing bro? Comment ça va mon pote? Ça va très bien, merci. Comme vous êtes mon pote uratauri byari. Kubera agafaransa nyene twakuze tukumva ma filme za Sous le soleil n'izindi zose. Yes, baramusa bakunzi ba Kazwa TV. Bakunzi ba Kazwa TV turabaramukije aho muri hose kuva mu Burundi gushika muri Sweden n'ahandi hose kwisi yose. Kore ko vuze Sweden. Kubera ko turabizi ko uwimana yabonekeyemwo akagira no muhamagaro w'ino televiziyo ari muri Sweden. Yego. Very good. Spox jina gufana bro. Asante sana. Sana bana. Nanje ndagufana. Okay, abatari Spox kwanza sinzi I can introduce ndashaka kumintroduce mugabo he can introduce himself. Beshi balakuza I know. Mugabo shaka kuintroducing who are you? Spokesman ni mutipe jewe navuga gute nkili kumwana yakuze alirimba neza nkundi indirimbo ziwe nyinshi hariho ndatemse hariho agakuku mvuze agakuku ntimwumve ngo ni ngobokazi oya nagakuku ja ensemble y'abantu babi nivyo yeah of course hariho n'izindi ndirimbo yarimba na Mkombozi hari indirimbo yarimba na Mkombozi indirimbo nyinshi mu Spokesman songs zoshaka kucubona indirimbo ziwe okay c'est de mon part okay ton part ego Jenny twadushimira Imana Eric ndumuririmbyi w'umurundi amazina y'umwuga ni Spokesman Burundi hama mvuka ngaha i Bujumbura mu mukaza muri mukaza ahanyene ndi ahani kuri Kadesha ariko siyo mvuka ariko mvuka mu bwiza urumva ko ari muri mukaza hama ndumuririmbyi w'umurundi ndabizi neza yuko natemutse nanguye kwicuza ku mafuti nakoze nanguye kwicuza ku mafuti na nde twa abo twiganye bose baransize nsigaye nicuza kubibi nakoze imyaka iragiye ivy'isi birangoye jewe mbaye uwande nabikoreye iki nunguze iki uyu mwaka namazi kubavyeyi inzo yagiki ubu ndatemutse kusedire bagenda yibukarake abantu benshi barahagaze umutima hagaze amafishaje ku mashure ayo ndirimbo yarajya ku mutima abantu benshi Spox inspiration ndirimbo yavuye ga Spox dusubire kera gato imbere yuko tujya muri maintenance Bojana natangiye ibintu byo gushaka kuririmba kuva kera nararimbye ngira kuva muri 2006 Jeremy Menya Media Studio ya Kiringa ariko sinagize amahirwe yo gusora indirimbo amanda za 2008 2009 ndakora indirimbo muri za Mabibo Record Kirimba Ati B1 Studio B1 Record mu Kamenge High Level Studio kwa Gozi ariko hose sinari bwitore wondi nimba nari yise Spokesman bega ndumuvugizi wabandi rero muri 2013 nari niga muri seconde nari fise studio yitwa High Vision Studio twakorana na mugenzi wanje yitwa Redempteur studio izinyene zo ku pirata muziki n'amafilm turi mu bantu bariye nyene bariye amahera muri piratage hama rero
iyo studio kumutanga yarakunda guteramira ko abantu nk'aba 90 ba Prizi barakunda kuza kuhateramira bakaza bazanye nk'ama record urabona bagiye barakora indirimbo bikoreye iwabo mu nzu rero iyo bariko barakora nk'uturirimbo bakora ama hip hop cyane hari gihe vyacamo jewe nyene nkabaririmbira gato kacambye ati we nani woririmbana ndabwiye ati je natanguye kera imbere yayo hama un nashaka nyene kudesida kugaruka byembye mu muziki ariko nje n'indi image hama ndicara hasi ndiyumvira avuga ati je ngoma ndirimba indirimbo itonda temutse ariko yaranteye ubwoba na je ubwanje kubera ko navuga ati nimba ndondera aba fans ndashaka kuririmba imbere y'abantu ngo ndatemutse baduca bantera amabuye ica navuga ati reka gatoyi ndindire menye oya tireka nishimikiza umuntu yaragezweho cyane yari 90 ndavuga ko bamukunda ngira ni bazodutera amabuye turi kumwe hama rero candandika iyo ndirimbo meje kuyandika Prizi niyo yayidukoreye araza kwanza sinayanditse ngo ndayikorane na 90 twayikoranye na Prizi iya mbere jewe na Prizi hama turayikora ari wayikoze ari 90 adutijije akaregistrere tugeza kuyikora barayikunda ide ariko quality ntiyari imeze neza dufata rero gahunda yo kuja muri studio ya bien kwa Gozi hama turaja muri studio kuyikora gusa gahunda nyinshi twapanze ntivyakunze ko Prizi yazitaba hama dukorana rero na 90 acaraza 90 okay save kwishure bigira mu maboat el capitaine okay chende yivuka vraiment so this spokes je ndi umuntu nakuze ndagufana mugabo je ndirimbo umaze kuririmba nace numva yaze kubera ibintu byari byiza kwishule like afite hari ukuntu nyine nagira ubwoba yenge nimba hano hose bayivugije nkaca nibuka mountain rose nkafata none gama ngiye kuvuga ikimuhira ngiye kuvuga ahantu hose ndatemuze nkafanya spokes abantu bayakile gutya ndirimbo gerageje kulaba kubera wari hit frame kijege wari hit mbona uvuga ko ubu nubu wavuye kuri hit mugabo abantu barakuze mugabo before it was too much kijege wabonye bayakira gute abantu nigiki cyo ni yahe ja nigiki cyo bacara yaragufashije mu buzima ijya ndirimbo yaramenyekanye cyane nibaza ko cari gihe canje Imana yari yashimye ko menyekaniramwo yari ayihezagiye sinamenye uko vyagenze nanje kuko hari gihe nigeze gushaka kumenyekana biranga nkoresha uburyo bwose biranga ariko ujya mwaka nta kintu na kimwe nakoze atari juste kwijana ku maradiyo hama radio ya mbere nayijanye ko yari RFM kandi yari ivutse nayo uwo mwaka nyene nayo yarampezagiye turadugana ni RFM ya promotings hama abandi bafatiraho hama rero nta na YouTube cyane zari bwabeho ndibuka ko ijya ndirimbo ya mbere yagiye kuri Indundi kuri GLM ariko nibaza ko byagenze uko kuko nta za WhatsApp ni zari bwagwire ni kuri Bluetooth vraiment hama Imana yarayifashije ndakora n'izindi ziramenyekana nca ndaronga ibiteramo byinshi nibaza ko nabaye muri imvi wa mbere muri 2014 yatumiwe mu makermesse menshi aho usanga utumirwa mu biteramo bitatu ku munsi umwe yego nuko ndabishima genda temuse ari indirimbo ya mbere canke yari nk'iya kabiri canke umva yari nk'iya gatanu canke gatandatu mbwa gusohora yari ya mbere oya n'izindi narazisohoye ndazijana no ku maradiyo ariko urumva iyo niyo nasohoye namaze kumenya jewe ico ndico nshaka amadirimbo shatanga laboneka kenshi uragiye muri Kenya uragaruse eske byo wabitumwa n'umuziki canke yari turi to deal up in ben muziki nico gituma nashaka kuwuheba naho vyogenda gute yego kuko umuziki uracinzira bo hani wacu ni nabaririmbyi bakozosanga batungishijwe n'umuziki ariko hariho abafise aho bageze bahahawe n'umuziki kuja muri Kenya yego nange kurahura ubwenge ariko ivy'umuziki vyarankwirikiranye ko niho natsindiye isanganiro award indi natsinze isanganiro andi muri Kenya umuziki no watumye nka premier vice president w'ico gihaza Gaston Sindimwa kashika muri Kenya kabwira ambassadeur ati ndashaka umwana yaririmbye indirimbo yitwa yabaho inyama y'ikindi yabaho bayo ndamukeneye ntatumigwa nkagenda aho yashikiye akama kabasha tugasangira nuva umuziki umaze donc ngarutse no mu Burundi nkatumirwa kuririmba ku kirimbi wiwe akwiza 2 ans abaye
icegera c'umukuru w'igihugu urumva umuziki vraiment ni wo wampaye no kuba chef de programme wa BTV kuko umuyobozi wa BTV anzi kuri isanganiro natsindiye isanganiro awards ja ukila honyene kuri BTV uragiye kora kuri BTV eske wagiye kudepoza canke ni kwati manya barinje bavuga ati Jesse nshaka kuza gusaba akazi n'umuziki uranongeshije niwagiye gusaba akazi wabonye yuko by'umuziki byase bihaye bati reka nje gusaba akazi sina depoje kete ariko vraiment naragiye kugasaba nagasavye mu bundi buryo kuko naje nk'umuntu yamaze kukaronka deje kuko najanye ikiganiro gikoze nkuko kwiwawe ikiganiro citwa PPF show nanakoranye n'umuririmbyi citwa Masterland ati PPF none kutwenze none utwengeje na PPF kubera iki hari ico PPF ikubwira naje nibo donc navuye muri Kenya nje kumara demo ngaha na FC umusista yarafise mariage mu kwicenda nje mu kwindwi ndavuga ati irici ryose nzorimara nkorike mu Burundi ati reka gatoyi sinje kudepansa amahera ahubwo ndayinjiza nari mfise urazi ko muri muci haba business cyane y'amakaye ndashika ndatanzaza amakaye muri ayo mezi abiri ariko jewe nakuva kera narakunda kuzoba umujournaliste ndakunda umuziki n'ubujournaliste rero ndi muri Kenya narabonye ukuntu abantu bakora kandi narakoze formation yavyo narabona ko shaka gukora journalisme muri Kenya ndi mu Burundi ndi muri Kenya igaca ku mateleviziyo mu Burundi créer ikiganiro cyitwa PPF show PPF ni past present na future portrait donc gukora nk'ubu nkavukoresha ukambwira your past your present na future hama rero ndaza shitse nga mu Burundi ndondera umuntu yahora nkora ama clip zandatemutse zose nambwira tubu rero sinje kukurondera nkore clip shaka tukorane ikiganiro umfilme sinanzi kugira montage iki ndagenda kwa Masterland ndamubwira ati ndafite ikiganiro gishasha ni wozo buwawe wa mbere tugikoranye urashaka kunyemera tugikora turagikora ndamukoresha rero ikiganiro presentation agira ngo nshuti namo bakunzi ba BTV turabaramukije tuba ikaze muri umva naye namenya ko ari television shasha ndagenda rero entre DG wa boss wa BTV turavugana ndi muri Kenya akambwira ati turafite television shasha dushaka dushishemwe turirimbo twawe ubona gute odurusha ati nta kibazo banda gusaba uruhoshe kubera ko je ndirimbo zanje zirakingiye muri OBDA no kuri YouTube no ngani wayishira mu kiganiro cyawe bacayi baki broker ciba copyright hama rero niko guca rero naraje no ndambwira ati ndakeneye kukuramutse ambwira ati ahubwo ntuzogende tudakoranye ikiganiro rero uyo yambwira ngo tudakoranye ikiganiro ntiyari n'umujournaliste yari lo boss ndamubwira ati yego vraiment tuzoramukanye ariko nari naragize visite ndagenda ndavuga na chef de programme waho ndumva BTV kunikora okay tubonanye rero tubonana ndazingura laptop ndamwereka ikiganiro avuga ati wow bari babiri n'undi mu boss yitwa Emile avuga ati none kwereki ukora no kuri BTV cyane indi televiziyo toya ni kiganiro nazaniye BTV niyumviriye gukora kuri BTV atabo okay bisaba iki kugira wamukizana nca ndababwira ati je bintora dépense ya kamera gukodesha iki okay uzokwa mukizana tuzogwa ayo mahera hama haheza kanya gatoyi cha turavugana ati ba chef de programme wa BTV en fait chef de programme ni directeur général oya directeur général ni directeur général umuyobozi mukuru harabo directeur général akabaho chef de programme akabaho rédacteur en chef akabaho directeur wa marketing akabaho DAF ni birebire je n'aba chef de programme abarongo ibiganiro nuva ibiganiro byose vyaca kuri BTV nta kintu caca kuri BTV jewe ntaco torije je ntakizi nuko rero acambye ati ba chef de programme wa BTV kuko umuziki urabanza urahagarika nategerezwa guhagarika kuko iyo naja kuri BTV nkaca nerekana zandatemutse n'izindi wacumengo ngiye kwipromoting ariko urumva ko nari njeje ibiganiro ibintu byose ca kuri BTV me kuri BTV ntiyaca kindirimbo zanje nacisha izabandi izi wanje sanze no sanze umutekinisiye ariko arayishirako twakwa kugwana namubwiye ati sinabigusavye tijerte mbere n'abandi bazonyerekana ariko BTV shaka kwerekana abandi gusa nk'ubu atari ho ngikora nk'ubu ndasaba ko nanje banyerekana nuko rero none niyahe ngaruka mbiye kwerekana indirimbo zawe ari gukora
kubera ko ubu uri kwiyamamaza si vyiza urumva mu gihe naba nshaka gufasha abandi ba artiste sinari kubafasha nihereyeko kugira ufasha abandi neza wowe urabanza ukiheba. Very good. Spokes agakuku gato. Naraye mborewe ku nzoga nanyoye naraye mpaye kwijava nateye iyo mbundi noheva idozi guhinduka nohinduka ariko ntibikunda munsabire guhinduka bavyeyi banje nkunda kuko ico mbona zohava mpereza uku kandi nibaza ko bitegwa n'agakuku Mani waralie hiti bro, waralie hiti. That is an emphasis. Kavesi kamu. Fisa bagenzi womengo ntituba kwisi kirori kuri twe nikigira umunsi ntuvuge Friday canke weekend twebwe na Monday ikirori ni twende ngorane samakash abuze gender push no fuma ndeko naho hako ntwengwa n'abagenzi bajama naronse iri nyota mugenzi naraye none wewe hagira kwijeneza mu mutwe vugisha ukuri Spokes kwereke habuze kigabano cyo kugira ama concert kwiza ndimbo zawe zacakunzwe nawe ni munumire nshaka kugira concert muri Sweden Kazuar TV rashoye kubanshikana ibishatse abantu benshi bavuga ngo Spokes yarabyibushe ngo niyo mpamvu adashaka ibintu by'umuziki gusubira kuja mu muziki like ngo ya style y'umuziki ngo ntagifise ko genda vyumva maneno fununi wanaongea hapo barabarani unajua kwenye mtaa so dihu mucho oya navyibushe kuva mejeje ishuri natangiye kuvyibuha neza 2014 ndose diplome nibaza ko kuvyibuha na stress y'ishuri yamvuye Spokes yari umutsekere warize university gama oya boy university nenda itanguye bica birahara hama iyo shaka kwiga ko ngaha mu Burundi ntirampa kanoti ko je nize kuri university yari yo yose sinoriha amahera ahubwo nibo nije boriha kugira ndahige kugira nce ndabagirana ufutse university yose no kwiga ko ngaha mu Burundi ntayo noriha ahubwo nibo bondiya kugira ndayigeko ayo sure gamana atari uko nzogenda kwiga hanze university wojako ndio tekeza kuriha wewe kugira ndayigeko kuko noca ndabakorera communication na marketing biciye muri Dushi Entertainment. Okay. Merci beaucoup. Dushi Entertainment, what does it mean? Bisigula? Dushi ni zina nyene bisanzwe. Est-ce que none bo shakumenya baba kulikaye muri BTV kugira ngo je muri Dushi Entertainment byagenze gute? Kuko umengo like ma chef de programme ngo ni Yvonne sinzi Yvonne yari deje nawe nyene aheruka kugenda mu yara muri BTV nawe birukana. Ukuze baragusohora. Nka deje ubu yagiye wari muri Canada. Je naho ntagiye muri Canada ndi muri Dushi hama Dushi si television kuko Dushi ni entreprise y'uwanje hama ndumu journaliste independent hama cambandanya ndumu independent cankorana n'abantu benshi umva BTV RTNB Kazuar uramubaza boss donc cambu wigenga nkakora ro BTV ntibanyirukanye narasezeye baransohoye barabona ko nkuzi narasezeye hama barandeka ndagenda ko barabona ko nkuzi ariko birashoboka nuko nosubirayo birashoboka okay Spokes reka dusozere Spokes numva ngiye no kuvugana nawe numva ngiye no kuvabinga nawe Spokes we nk'umuntu wabaye muri entertainment kuva kera mbona nturi kera bya tele mugabo how to twishyuze muri entertainment nowadays ubona bifira muri entertainment nowadays mu muziki ubona bifira he ubona bigeze he Chesi mbona ni biki vyapfuye cyakubera abantu benshi bidoga ngo umuziki mu Burundi guherera hanyene no muri Diamond Platinum yavuze yuko guherera ngaha ngo uja busekure ngo ni mu Rwanda kandi abari njonga mu Burundi baravyidoga ngo bla bla ngo umuziki ngo nteye imbere abantu benshi bakidoga ngo umuziki mu Burundi nteye imbere nka Spokes uri kuralaba according to you ubona umuziki w'u Burundi ugeze he wavuye he uri ugeze he uri kujya aho wavuye hari habi cyane aho ugeze ni heza cyane hama aho twifuza kugera ntiharagera igihe cacu nicagera imidogo izohera ariko imidogo nizohera kuko abantu bazo iyo bashitse hamwe baba bifuza gushika harutaho nta ndirimbo narimba ati nta numwe nkibona ashimishwa nukwari buri wese yiruka no guhindura icari bigaca bitwe bintera kwibaza
ico nzokora nanje na bwa buzini baza mbona umengo burashaje sino kwifuza kuba umwigisha nabo nyene ntiborohewe kera ko nutize yabaha kogorora nayo ubuntu waminuje arakena gashomera jewe ikibazo mfise kandi benshi bafise nzobiki muri kazoza uzobiki muri kazoza tuzobiki muri kazoza just box okay according to you according to you ubona umuziki uri ku rugero rushimishije umuziki Burundi yego uri ku rugero rushimishije yego ubona none habuze kugira ngo turonka aba superstar nka kujya ku bindi bihugu like nk'abandi turonka nk'aba Michael Jackson nk'aba Chris Brown you know so many things like that okay muri turabafise Kajanina arahari Mudibo arahari warubaza aba superstar wewe wemera na bakidumu ubu vuba ngira nabayo yabazoduserukira neza iyo bari yego voilà merci beaucoup Spox dushaka tumenyereye Spox mwimisa rakadutegurire ko turamukeneye muri entertainment turashaka gusura tubone ibishasha tuvaye aduhindirimbo duse vibe nkiza kera kubera kera afite hari ukuntu indirimbo zawe zari zishushe zifise zitambika hari two kwitegeza indirimbo zimeze nka kujya muri imisi canke warabihevye Burundi canke uzobandanya sinabihevye nabuze unshiramwe umutahe uzonshiramwe umutahe nzomwereka n'ukuntu tuzogarutse n'umuntu afise amahera Spox ayo mfise sayo gushira mu muziki ayo mfise sayo gushira mu muziki okay Spox are married nivyo ndiko nditegura none wanansubiye mu muziki nogera kuba kugwanje ryari ngira cyubwiye umuntu wawe rero ndamukunda cyane hariho savyumve umustoyo wazi avuga ati genda kene Spox ni mubeje ngaha ndamukeneye abaza stop narafashwe deja yego turabe no Spox ntibaranyambika impeta ariko tuzobishira habona asha ndamufise ariko ntawe mwopfa mumenye nawe mwogira amatoza ameze gute nari muri entertainment ndayitsumve ntimukenewe kubimenya ivyo vyose muzomumenya tu tumenye yuko Spox afite indirimbo ziri ngaho zikozwe everything mana yanje nyinshi cyane hariho album yose iri ngaho yitwa umusozi wa ndago album yose 12 kandi nk'ubu nkaronka umuntu avuga ati tugufashe nk'ubu kazuwa rikavuga ati ndavyemeye namahera make adashika ni miliyoni 10 ndamwereka ukuntu tuzishiramo n'ukuntu tuca turonka nk'imiliyoni 20 inyuma y'amezi 6 abantu bakora kuri kana kazi abafanzi namukaca muronka umuziki mwiza yeah of course oh my god okay Spox girisho savye leta leta mvyeyi leta nkozi irabizi bojewe nk'imvukira yo muri mukaza genda umwana w'ibujumbura mu bwiza nk'ubu leta ni muvyeyi wa twese ariko naho ntoshika kuri leta ndashobora guca kwa maire de la ville canke mustanteri wacu bondo umujene entrepreneur fisa ama entreprise abiri Bujalet shop na Dushi entertainment ivyo vyose nta na hamwe fise bikorera ko ngiye gukodesha sanga biro ari 200,000 ku kwezi nanje atayo ninjiza imwe Dushi entertainment niyo ku promoting aba artiste no gukora ibindi ama publicité donc je nk'ubu mfasha kama nk'akabiro ka nkorera ndazi zirahari za Musée Viva Amical hajya kuri Palais des Arts ndashaka gukora ibindi muri mairie hose hari amabiro bakampa biro hama abagwiza tunga nabo barahari naho tutorinda guca kuri leta ngakora hama nkateza imbere abandi nanje ngatanga akazi halo mange simba ntihenda halo page mengo sinda deposa kumbure naho nyene nzojayo ni najayo nukuri nizera ko bazonyorohereza okay safi sana merci beaucoup bakunzi bakazwa TV tamunerekeli Chris Brown magazi ndo kwikana Spox mbere gusozera gira kajambo bw'abakunzi bakazwa TV bagire like subscribe share comment cyane batubwira icabaryohe n'ibitabaryohe hama bazane n'amahera bagucoreye erega nk'ubu turi gukora turiko turanywa nanyo tuvise bakurungikire na 5000 kuri limikashi next time abadukwiga kandi ingena aho ngira n'abantu like limikashi yawe ni zingahe limikashi yawe sintegukoresha eko kashi eko kashi bashindayivuge
ndashaka kuyivuga Yivugiye bakurungikira. celui qui a un besoin de me faire un aide celui qui a un petit besoin bien grand besoin de me faire un aide azo dropping a message amaze ndayibona shinamwandikira comme ça je verrai nzushambana neza ko ashaka kumfasha gusa hari abantu suppose ngenda yivuze ngo hari abantu usanga akwemereye ikintu taunera ndagufana umviriza beaucoup de mots so inférieur avec beaucoup de trap Umviriza ucubaririmba ati ariko uko nari ndavyiteze siko nabisanze dururururururu ahubwo nasanze bitaho gusa hababo ariko uko nari ndavyiteze siko nabisanze tagiye ka verse ahubwo nasanze inshuti ya mbere ari imana gusa ugasanga ngo taunera ngo ndagufana ngo uratujyohele ugasanga baguha amahera apana kugwa cyakubwira ngo impako kashi ngo cyangwa impali mikashi ngo akora do something bro kuva muzi wandikiye acha kubroke ni atari amahera arahindura ofete amahera arahindura bayita amapesa hari habavukana batagikundana kubera amafaranga ntibakivugana iyo ni indirimbo yitwa amahera arahindura ndaguye inkuru jewe musanze simba ndiko ndasaba ngo mumfashe gosanga mugana umuntu yavyisabiye sanga yihenze ucumurindira kuko ibintu birahinduka ugasanga yabikwemereye bamubwiye ko bazomuhemba lo 30 baciye bamubwiye tuzorindire lo 15 rero nawe yifu kuba patient ukaraba ko kumbure un mois 2 mois 3 mois 4 mois uhora wibutsa alayisoma meza ora mu telefone hari gihe usanga nk'ubu agwaye ari nko muri rwakareda amezi anyway uko bili kose muga jewe igikini nkunda kuvuga wemeye ikintu gikole kuko ni action volontaire no kwemera ukabishisa apana sino jewe nta muntu ugasanga utaunira ngo jya ko na do something for you ngo don't worry ngo mari mikache ngo mayego kaje sinzi gukoresha ibintu bya muganga cyenda umati okay ni so kuguruza kashe cyari mikache kwera ubikwemereye hamugaje usanga nta nico bakuru imagine frère c'est byiza ifo ko wemeye ikintu gikora hama merci beaucoup bandanye gire subscribe samvu on est pas nous egatali mwebwe ntitushobora gukora ibiganiro tubikora pour vous que vous puissiez connaître beaucoup plus à la pole avec notre star ancien star et nouvelle star et nouveau et un future star. Okay, merci beaucoup kwa badukurikiranye mugwemu dukurikirana umwanya wose tukuma tuba vibing all the time. Samvu on a panel. Spokes, merci beaucoup. Asante sana. Neza no hanyuma ko twavuga ko muzo kwita. Uzo telefone chanitaba. Kandi n'umuntu batangoye vraiment merci beaucoup. Merci nawe ko ubayirije umwanya twavuganye. Thank you so much. Asante sana, merci beaucoup. Kazwa TV. We want the words. The solution of all dreams.